Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka ko ariko aravugwa mu bisata vyinshi bigiye bitandukanye. Na makuru tuza kugaruka nini ku ngingo ihejeje gufatwa n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca, aho yagize abo agabisha ndetse agatanga itegeko rigomba gutangura gukurikizwa guhera uyu munsi. Turaza kandi kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka ku banywanyi bo mugambwe seneri bayoboka uruhande rwa Agathon batanguye kunyuruswa inyuma y'iturirwa ry'amazu menshi cyane. Tuza kugaruka ko muri ano makuru vyose nimuze gucikanwa. Bamwe bati biratangaje ingene abatwara igihugu batora umuti w'ibibazo batanguye bagiriza amashiramwarane n'agateka kazi na muntu ko yonona ishusho y'u Burundi mu kuvuga abicwa, abanyuruzwa, abahohoterwa, abapfungiwe ubusa. Kuko abategetsi ngikosa si ukunyuruza abantu bakaburwa irengera, ahubwo ikosa ni ukwerekana ko hari abanyuruzwa. Kandi ngikosa si ugupfungira abantu ubusa, ahubwo ikosa ni ukwerekanaho ko hari abapfungiwe ubusa. Ubu naho ngo bitandukiriye igitoro, ikibisuka igitoro kibura mu Burundi, ikibinu nuko kirondera kuvyerekana no kuvuga ko cabuze ejo kumbure ngicaha naco kizoba cabaye cyo gutondera isukari, ibisi, amakara n'ibindi. Ikibi kandi ngo nukuvuga ko intwaro inaniwe gutunganiza abarundi. Ikibi sugusonza ikibi mu Burundi nukuvuga ko ushonje. Ikibi suka abategetsi ari bo binyegeje inyuma y'ubusuma bwose bakigungira ko ivyo kijije abarundi, ahubwo kibi no kubivuga. Vyose turaza kubigaruka ko ingene dutanguye tuvuga aya majambo. Reka duhere ku magorwa y'abanywanyi b'umugambwe seneri. Abantu batazwi baratorera amazu inyankamugayo zigaca zinyuruzwa. Amazina y'abagabo batatu ni Baragasirika Desire, Toyi Marike ndetse na Mohamed Adamu, bose bava ku mutumba wa Kinanira, komine Gisuro mu ntara ya Ruyigi. Aba bose uko ari batatu ni abanywanyi b'umugambwe seneri bayoboka Agathon. Kuva mu ijoro ry'igenekerezo ya 28 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024, bano bagabo bavuga ko basohowe aho bari bapfungiwe mu gashoka komine Gisuru bajanwa ahantu hatazwi. Imiryango yabo kuri ubu irahangayitse. Muti kuki tuzanye idosiye y'aba bagabo? Reka tubanze tubageze ko ivyifatwa rya Baragasirika, Toyi na Adamu ingene rifitanye ngo n'iturirwa ry'amazu muri komine Gisuru. Mwijoro ry'igenekerezo ya 27 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024, amazi 9 abanyagihugu yaraturiye ku mutumba wa Kinanira muri komine Gisuru, anaho abanyagihugu bashwe badutse biruka kurondera inkozi z'ikibi zakoze iryo bara ntizigeze zifatwa canke ngo zimenyekane. Bukeye nibwo umukuru w'iperereza mu ntara ya Ruyigi, komiseri w'igipolisi mu Gisuru, abajejwe intwaro n'abapolisi benshi bazindukiye ku mutumba wa Kinanira mu gutohoza ivyabaye. Kuko twavyiganiwe n'abanyagihugu, abo bategetsi ngo bashitse baja kurondera abanywanyi batatu b'umugambwe seneri aribo Baragasirika Desire, Toyi Marike ndetse na Mohamed Adamu. Bageze ku mihana yabo basanga bagiye kugesa umuceri, baca batuma abakenyezi babo kuja kubahamagara ngo bitabe abategetsi. Babasange kandi ku kirindiro cy'igipolisi ku mutumba wa Kijongo. Babagabo batatu babaye bagishika baca bafatwa, barabohwa bajanwa mu gashoka komine Gisuru. Ijoro rigeze barasuye bajanwa gupfungirwa ahandi hatazwi kugeza ubu. Imiryango yabo ikaba ifise ubwoba ko abayoboba barishwe kubera amajambo ateye ubwoba yashikirijwe n'umukuru w'imbonera kure mu ntara nshasha ya Buhumuza. Iyi ntara ya nshasha ya Buhumuza ikaba ari intara irimwo ibarizwamwo intara ya Cankuzo, Ruyigi ndetse na Muyinga vy'ubu. Shabani nimubona avuga ko abazofatwa ari ukubica bose. Guturira amazu rero ntivyagarukiye ngaho. Haciye iminsi 3 kwigenekerezo ya 30 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024, harasubire haratorerwa inzu zitatu ku mutumba wa Nkurubuye uhana Rubibe na Kinanira, aho nyene muri komine Gisuru. Abakoze iryo bara ntibafashwe. Muri aya mazu 12 amaze guturirwa, abira bamwe imiryango yaheruka guhunguka, 10 yo akabamwo abantu bavuga ko ataho bahengamiye mu bijanye n'imigambwe. Hariho kandi terabwoba rikomeye cyane ku banywanyi bo mugambwe seneri.
Ni mu gihe umunyagihugu wo ku mutumba wa Kinanira yagize ati igiteye amakenga rero kinadutera ubwoba n'amajambo y'abategetsi nk'akarorero komiseri wa komine yarakoresheje inama ku wa gatandatu weze ku igenekerezo ya mbere ku kwezi kwa gatandatu y'umwaka w'ibihumbi 2024 ku mutumba wa Kinanira ahamagarira imbonerakure kwica umwansi batiriwe baranamenyesha imbere. Yagize ati agakwavu muzofata muzoce mukarya ntimwirirwe murambwira kandi mwarumvise ko abaturiye umuriro bafashwe ubu uzofatwa nzomutwara mu ruzi arugazure. Ku wa kabiri naho igenekerezo ya kane ku kwezi kwa gatandatu y'umwaka w'ibihumbi 2024 umukuru w'imbonerakoresha bani nimubona yavuze amajambo asa nk'ayati abo banyanka kuranduka bashaka gutwara igihugu tuzobica bose. Benshi ubwoba ni bwinshi mu miryango. Imiryango ya Desire baragasirika, Marketoyi na Mohamed Adamu iri mu bwoba bwinshi kubera itaziyo abayo bapfungiwe. Imiryango ikabivuga ko idatahura ingene abayo bafashwa atamatohoza akozwe. Ku bwayo abakozi barango n'abandi ikimenyamenya nuko inzu zabandanije guturwa kandi bari bamaze gufatwa. Imiryango ikabisaba kumenyeshwaho abayo bapfungiwe bakongera bakajanwa vuba imbere y'ubutungane kugira ngo bisigure. Ni mu gihe kandi tukiri kuri aya makuru n'ubundi tubandaniza kuri ya ngingo yagira afatwa n'abategetsi. Mu Burundi hadutse icaha gishasha, abatondera igitoro nibo bacafuza isura y'igihugu. Benshi bati nta kintu coroshe mu Burundi nko kwitwa umwansi w'igihugu. Kuva mu ndwi iheze harafashwe amategeko adasanzwe. Kuva ubu kandi kirazira kuja gutondera igitoro kuri za station. Aho ni mu gihe hari imodoka zahora zirara ku bunywero bw'ibitoro mu kunindira ko coboneka zikaronka. Ubu imodoka isanzwe kuri station irindira igitoro bayitoza amande, aho naho batayikuye ko imparati yayo. Amategeko mashasha ava mu gipolisi avuga ko kizira kuja mu bunywero ku bunywero bw'igitoro udafise amakuru ko cabonetse. Ayo mategeko akavuga kandi ko kizira gukura imodoka muhira udafise igitoro kigusubiza inyuma. Aho ngo no kugira imodoka nihave ikamira mu nzira ngo ice ihaguma. Gutonda imirongo bicafuza igihugu. Insiguro y'ayo mategeko y'akataraboneka ngo nuko imirongo y'imiduga itondeye igitoro icafuza ishusho y'u Burundi. Ubu rero umuntu atondeye igitoro abacafuje u Burundi kandi abahindutse umwansi w'igihugu ngo nuko mwivuna. Aho leta tagishoboye gutanga ivyankenerwa mu Burundi yo kwemanze ko iriko irica igihugu irahindukije amakosa. Urondera igitoro niwe mubi kuri ubu ngubu nkuko bivugwa na bamwe mu bagiye barakorerwa ikibi kibishe mu gucibwa amande bari ku buturo bari aho banyweshereza igitoro ndetse n'abandi batandukanye bariko bagirwa ko ingaruka mbi n'ingingo yafashwe nabo mu ntwaro. Ni mu gihe kandi harandi makuru avuga ko umukukuruke mu gisirikare yitwa Emmanuel Ndayisenga maze indwi zibiri anyurujwe. Uyu Ndayisenga Emmanuel yavutse mu mwaka w'1977 ku mutumba wa Rutambiro muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Ni mwene Ndayisaba Deo na Niyonzima Judith. Emmanuel arubatse akaba n'umuvyeyi w'abana batanu. Muri Kigarama umwaka oheze w'ibihumbi 2023 Emmanuel Ndayisenga yarakukurutse mu gisirikare cy'u Burundi aciye yugurira ibutike adandarizamwo mu Gihosha Rurari ku gasoko kaho bita Kanyanzare. Uyu yaba haruguru kandi gato yaho nyene yadandariza. Kwigenekerezo ya 21 ukwezi kwa gatanu y'umwaka w'ibihumbi 2024 hafi saa 12 n'igice z'umugoroba Emmanuel Ndayisenga yaranyurujwe. Ico gihe hariko haragwa imvura. Niho rero haza abagabo batatu bambaye impuzu z'igipolisi bashika babaza udandariza iruhande ya Emmanuel Ndayisenga ko Emmanuel ari umukozi wiwe, undi ati eka numubanyi turakorana. Babagabo baciye bafata Emmanuel Ndayisenga baramujana. Umwe bakorana yarabaje ati mufatiki none nta nyishu yaronse. Abamufashe ngo bari banyegeje imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux camionette double cabine yera ifise ibihe bitabona. Iyo modoka nta mparati yari ifise. Bamushize muri iyo modoka baba baramujanye kuvubwa nta gakuru ka Emmanuel Ndayisenga. Abaryango ba Emmanuel Ndayisenga bararondeye iwabo mu busho butandukanye barabura. Barituye kandi abarongoye zone Gihosha babishura ko uwo muntu atawe bazi. Kuva uyu mwaka utanguye haramaze kunyuruzwa abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe baraboneka ko mu nyuma
baraboneka mu nyuma abandi bakaburwa burundu. Abo bishika bakaboneka imiryango isanga bari banyurujwe n'iperereza. SNL mu gisagara ca Bujumbura iperereza ritwarwa na Elifazi Niyongabo asanzwe azwi mu mabi menshi cyane yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Elifazi Niyongabo kandi ni nawe akoresha kamyonete double cabine yari ifise ibiyo bitabona yo mu bwoko bwa Toyota Hilux. Uyu ni nawe muntu wa mbere akwiriye kubazwa abanyuzwa bose mu gisagara ca Bujumbura nk'uko bivugwa n'abaharanira agateka kazina muntu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nimugiye kandi ntangira ano makuru nababwiye ko nza kubageza ko ivy'ingingo yafashwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervasi Nderakobuca. Kuri uyu munsi isekeza ryo kugura umwimbu w'ibigori ryahagaritswe vy'imfata kibanza. Iyo ngingo ikaba yafashwe na Gervasi Nderakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi mu nama agiranye n'abegwa n'igisata c'uburimyi hamwe n'abajejwe intwaro mu ntara ya Ngozi. Mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi bamenyesheje ko vyatumwe no guteba kuronka uruhusha rwo kugura imiti hanze y'igihugu. Ni mu gihe umushikiranganje wa mbere aciye atanga ikiringo cyo kugeza ku wa mbere w'indwi iza igenekerezo ya 10 ruheshi uyu mwaka wa 2024 kugira ngo izo ngorane zose zizobe zatorewe umuti gutyo babandanye kugurira umwimbu w'intete z'ibigori abarimyi. Mu kugura bakazohera ku bafise ibira 500 kuduga, abandi bafise vyinshi bakazogurirwa mu nyuma ariko abanje kugurirwa abanyagihugu bato bato. Mwomenya kandi ko amazwe gukoreshwa ngamafaranga ngana ni miliyari 68 z'amafaranga y'amarundi ku mwimbu umaze kugwa n'ikigo kijeje kwegeranya no kubika umwimbu Anagesa. Aya niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya rero ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi ababereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV. Imana iba hezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.